ahare mu Burundi nta rukundo ruhari mu vy'akazi. Niho ubukene bushingiye. Abarundi barakunda cane, barikunda gose ku buryo umurundi ashaka gutera imbere, nabwiye ko hariho n'abakakugira ama mariage ngo abagore babo ngo barirako ngo ivyo batunze. Ngo niyaza ngo tuzana biwabo, ngo tuzana ngo mwene wabo abe oya ngo azosaba ibitenge, ngo azosaba imiduga, ngo nzoshaka gutera imbere. Ivyo byose akashaka umenga. Ariko Imana abantu bakundana yabaremeye mu mutima wuko iyo bagomba kugira mariage baca bongeza mu masaha bakora, inguvu bakoresha kugira bunguke vyinshi. Gutyo basanga aterume ivyo bungutse kubera bakoreye umugore wabo byaciye biragira abantu bateye imbere. Cyatomoye mugabo uri gukorera inda yawe uriryamira ntibikangura. Turi kumwe? Uri gukorera inda yawe gusa urigira mu kirori nta seretse urazi ko amahera y'umuntu matagoye kuronka. Ntagoye kabiri. Nukuvuga rero burya twege nk'itambere ko dukorako. Je no nabivuga nk'abakiri bato. Abasore banyumviriza cyane cyane. Rongora mufise 25, mufise 20, mufise 21 na 22. Nyumviriza? Umusore ariko aranyumviriza. Natangure kwiyumvira ibintu byo gutunga umugore hakiri kare. Kuko hanyuma iko yavyiyumvira uko wiga imyuga myinshi kugira uzubishobore niko utera imbere mu buryo bwo kugura amamoto, ugura imiduga, ugura imyaba, ugura amakinga, ugasanga bajya basara tamigambi bafise bimbariye 30 40 50 nta mutima waruko nacazi yo bikoresheje arondera rero ntabikora. Iyo atabikoze nta nyunga aronka. Umuntu kabaza none we kutagize mariage mama, none ibitagaza akoze nibiki yabikora gute atakintu kimupusa. Ni kuvuga abantu bakora ibintu byinshi mubona bapusa n'imiryango yabo n'ibihugu byabo n'amasosiyete bakoramo. Turi kumwe? Twebwe abantu bakozi muri BMBC tubona bakora cyane n'abakozi bashaka kubera kirumara abagenzi babo dukorana benshi. Batahura bati bantumye mu kintu imuyinga. Serukiye abantu majana bakora muri BMBC. Nihenze turashaka gukora marché bagaca tukajya muri chamaje. Abakozi ati nkozi y'ikintu njamara amaza company yose. Abakozi bataraye imishahara yabo gusa barabatwese niyo batuma dushika ku nyungu. Kirumvikana? Rero abantu badakundana ntibashaka gutera imbere. Waruzi yuko nimba udakundana udashobora gutera imbere. Abantu benshi rero murashobora kwiyumvira ngo eske gukundana no gutera imbere huriye hehe? Umuntu eske adakunze mugenzi we ashaka gutera imbere? Nama ndabazanira amateme menshi. Iyo buri musi yoyo ije ibica. Tumenyereye yuko abantu bakundana ari babiri couple canke ugakunda uwiwanyu gusa, ariko kandi teme y'uno musi nabazaniye umutumire. Mugume hafi mwumvirize ikiganiro kuva gitangura gushika gihere, wumve igituma udakundana, utagira urukundo muri wewe udashobora kugira ico ushitseko. Nukuvuga yuko ntushobora gutera imbere atari urukundo rukurimwo, wokora projet gute? Atari urukundo rukurimwo wokorana n'abandi gute? Atari urukundo rukurimwo eske woba nyamwigendako? Ibi n'ibindi twabateguriye ibiganiro byinshi. Ni mu kiganiro rero icanzo cy'iterambere mudukurikirana, ariko kandi hababwira ibintu byinshi mumanze kwanza mumvirize umutumire wanje muramumenyereye, umuyobozi mukuru wa BMBC, ariko kandi amanza baramutse kuko mwaherukana kera. Caritas urakoze cyane kuntumira, hanyuma ndaramukije kandi abakunzi ba BMBC Broadcasting. Ego nibaza ko no munsi abantu benshi badukurikirana bakeneye gutera imbere, harimwe abakuze banduta mugabo nanjye dusha ivyo bintu sivyo, ndusha ubwo bushobozi bwo kuba naramenye ivyo bintu nkabasha no kubabwira hakiri kare kimwe. Harimo n'abakiri bato bonyigirako kubera ndabarusha nanje experience sivyo, barakeneye gutera imbere. Voilà, rero mwakoze kuntumira mushado cy'iterambere kugira ngo ntange yindi mpanuro nko kubakiri bato, ku miryango, ku bavyeyi, yotuma ababamukako bonyene ubwabo batera imbere. Murakoze. Atari urukundo ruri muri wewe gute umuntu yotera imbere? Bwa mbere jewe urazi ko ibintu ndabigisha sivyo nsoma mu bitabo. Biri mu bitabo nzosohora nanje kubera Imana yabimpishuriye ukuntu ibintu bigenda. Anyeretse ibanga y'ukuntu umuntu apanga akarere. Akashobora kubeshaho mu n'umuryango wiwe n'abo bakorana n'igihugu. Ico mwomenya nka BMBC abe niyo mpera ko jewe none yateye imbere gutya kubera iki? Kubera je nkundana.
akaruja gushabo urumva ndiko ndavuga ivyo gutuma abantu batera imbere. Reka mbere kwa ka BMBC je ndi umuntu akundana turi kumwe nanatakatara ndi umuntu akundana sivyo nukuvuga ko gukundana kwanje gushingiye kuki jewe igihe narindi mpejeje amashure abavyeyi banje bariko baritera mu myaka bageze mu myaka 50 na 50 ni vers 60 mu myaka 60 na mpejeje amashure hanyuma bari mu myaka 60 ubu ntibakiriho je ndavuga nti je abavyeyi jewe nzobadepana bakuze batakija mu mirima batakija muki jewe nzobadepana uvyumva ndabona nti sinifuza ko ubumenyi numva buri mu mutwi wanje buzonyemerera ko umuvyeyi wanje agwara sindamuvuza ubona ko umuntu ariko aragwara ariko arasaza agira ingwara nyinshi imisonga myinshi agenda arakenyuka urengo wafatiye umugongo urumva ivyo bintu byose nkabiraba nari sinzaka 24 ndavuga nti ndibuka natoye amanota kuja muri kaminuza bakambwira ati nze kuminuza nkabwira nti ntibikunda umuryango urankeneye nkavuga nti ko mfise ubwenge aya makaminuza yo hejuru ko numva ivyo nkora ndabibona kandi mbona bica bimpa amahera gufasha umuryango na bene wacu eske ndabikeneye kubera iki nshaka gusubira mu bitabo ntanga kuja mu laboratoire nubaka bino bintu mubona kubera nakunda nurumva nkimvira abavyeyi harageze igihe ndatahura ko nashobora kuba bisako nkora cane nifashe ngira mfasha abavyeyi rero kubera kugira ngo ukore societe ukiri muto igutunge icifasha mu nyungu ronka no mu byo buhembwa mu kazi ushobore kubaka inzu y'abavyeyi ushobore kubafasha kuri imirima kubavuza ushobore kudura bagendera bakubone baryoherwa ko afise umwana wabo yize umufundi akomeye bakuryoherererwe urakora cane kandi ivyo byose babitumwa n'urukundo urumva ubiyumvirako uca ukora ibintu birengeye vy'umuntu umwe rero sinja mu bintu vyinshi vy'amateori nze kuvuga ngo ukuntu umuntu adakunda atotera imbere je ndiko nabwira ukuntu je nabibonye ni ukuvuga umaze kwiyumvira papa wawe ukiyumvira igihugu cawe ukiyumvira uti ese igihugu izoma gikenye gutya nta bintu nta laboratoire no kwinjiramwo hanyuma nzana ubuhinga buzoteza imbere niki ico kintu gitoye utera imbere kubera wiyumviriye ibirengeye wewe muri make abadatera imbere ni bande n'umudandaza yiyumvira ibintu vyiwe wenyene hariho n'abatinya no kurongora abagore hariho n'abantu b'ingumyi canke batinya kurekura akavuga ati ibintu ndandaza n'ibindima nobishira nk'umugore vyahava bihomba kwumvikana ntanamenya ati reka nkore cane urumva abantu batera imbere bagenda gute we abonye abandi bantu benshi bagomba bamukenere aho guca atinya ngo bakwepe aca akora cane kugira ngo abarose ivyo bagira uko barosa ivyo bakeneye rero niko azasigaza akote utureserve cyo gituma atera imbere bamwe bitwa abatunzi aho mumva bitwa abatunzi canke bita abatunzi biba byagenze gute nkuko je byagenze kavuga nti kugira umuryango ndabufashe kankore cane naso ni bitabo byose byanaciye kugira ndonke buno bwenge nkoresha mu burino bintu nkora kubera naraba famille yiwanje rero uko nateza imbere umuryango wiwanje niko range natera imbere umuryango wiwanje niko hageze igihe ndavuga nti ubu naho rero ko abantu twakuranye tungana muri quartier agashemera ari keshi sinogira societe nkashiramo inguvu ikaguka ikangaje abakozi benshi nabo bakaronkako cyangwa nabo baronka aho bahagarara ko numva ubwenge ndabufise sinokagura karita akaza tugakorana sinokagura uyu mukameramana akaza tugakorana sinokagura umusoketere aba engineer bakaza tugakorana none muratora amajana ngahe hajya niki n'urukundo kubwira ruti kubera ko ugumukora akazi wenyene kandi ufise ubushobozi ntiwagure ngo abandi babanyi baronka ko akazi urukundo cyatuma rero ukora ibintu byinshi cyane byatuma inyungu nyinshi cyane ahare mu Burundi nta rukundo ruhari mu by'akazi turi kumwe niho ubukene bushingiye abarundi barakunda cyane barikunda gose ku buryo umurundi ashaka gutera imbere nabwiye ko hariho n'abakakugira ama mariage ngo abagore babo ngo barira ko ivyo batunze ngo niyaza ngo tuzana biwabo ngo tuzana ngo mwene wabo abe oya ngo zosaba ibitenge ngo zosaba imiduga ngo zosanga ngo ndira gutera imbere
ivyo byose akacabona umenga ariko byose Imana abantu bakundana yabaremeye umutima wuko iyo bagomba kugira mariage baca bongeza amasaha bakora inguvu bakoresha kugira bunguke vyinshi guje usanga basanga aterme ivyo bungutse kubera bakoreye umugore wabo byaciye biragira abantu bateye imbere cyane. cyatomoye mugabo uri gukorera inda yawe uriryamira ntibikangura turi kumwe uri gukorera inda yawe gusa urigira mu kirori nta seretse urazi ko amahera y'umuntu matagoye kuronka ntagoye kabisa. ni ukuvuga rero burya twege nk'iritameze ko dukorako jeno nabivuga nk'abakiri bato abasore banyumviriza cyane cyane rongora mufise 25 mufise 20 mufise 21 na 22 nyumviriza umusore ariko aranyumviriza natangure kwiyumvira ibintu byo gutunga umugore hakiri kare kuko hanyuma iko yavyiyumvira uko wiga imyuga myinshi kugira uzubishobore niko utera imbere mu buryo uje kugura amamoto ugura imiduga ugura imyaba ugura amakinga ugasanga bajya basara tamigambi bafise bimbariye 30 40 senkana kubera nta mutima waruko ntacazi yo bikoresheje arondera rero ntabikora iyo atabikoze nta nyunga aronka umuntu kabaza none we kutagize mariage mama wewe none ibitagaza akoze nibiki yabikora gute atakintu kimupusa ni kuvuga abantu bakora ibintu byinshi mubona bapuswa n'imiryango yabo n'ibihugu byabo n'amasosiyete bakoramo turi kumwe nta twebwe abantu bakozi muri BMB tubona bakora cyane n'abakozi bashaka kubera kirumara abagenzi babo dukorana benshi batahura bati bantumye mu kintu imuyinga serukiye abantu majana bakora muri BMB nihenze turashaka gukora marché bagaca tukatuja muri chamaje abakozi n'abakozi ati nkozi y'ikintu njamara amaza company yose abakozi bataraye imishahara yabo gusa baraba twese niyo batuma dushika ku nyungu kirumvikana rero abantu badakundana ntibashaka gutera imbere uzobona n'abatama ngaha bagize amasosiyete turi kumwe kubera adakunda abana babo akayiwaka ageze mu myaka 50 gaca afunge gaca agurisha abana babo ngo baze bironderere atanu ubwo basi yabwiye n'umwana ati wewe ingu nkurikire uzuri gukora bikora kugira ngo wasi oya urumva umuryango wamuka ko umuryango wamuka ku muntu ubwiratunga kubera umuvyeyi yiyumviriza abwiye gwenyene ntigeze yumvira naho nyene haraba yose je toza kwivuga handi tukindi kintu cy'abavyeyi baba bazakwigisha biyonkora abana akazakwigisha amashuri y'Iburaya no muri Amerika basize amatungo atagirwa ngana ngaha tukivuga mu kiri kiganiro rero no kuvuga iki urabona ukuntu abantu biyumvira ibyabo baca barondera bike kuko bakeneye bike nyene mugo umuntu yumvira famiye yiwe arondera byinshi umuntu yumvira se na nyina arondera byinshi kuko abarondera uko rero durakura ko utwasigaye wamaze kubafasha kubarosa inzu kubavuza ni kucubona uteye imbere hanyuma uko urondera benshi niko rero urinda rero hamwe gushika murinda nkuko iwanje gushika nko umuntu arinda gose nkuko iwanje kuko urazi ko ibintu bishoboka kuko uriko arakora akazi kenshi uhura n'ingorane nyinshi gushika hamwe zigukomeza mu mutima gushika hamwe rero urinda rero burya yarabisubiyemwo abantu badakundana n'ukuri nibatera imbere nagusiguriye ukuntu bigenda nagusigiye nkaje ukuntu nateye imbere kubera nakoze kano kazi ntangura niyumvira ukuntu nuteze imbere umuryango wanje sanga n'abagenzi bagemo sanga ari igihugu mbere cagiyemwo amakori dutanga chaque jour n'est-ce pas n'ukuntu twandikisha izina ryiza mu mahanga abantu bakavuga ati mu Burundi hari societe yemera byose ni igihugu kwera iki zehereye gukundana mu gihe abandi bavuga bati ndayoboza bwe wanje nshaka ikintu reke kivuga giti abantu benshi iyo turiko turakora ibintu biturengeye twubaka amazu tutazobamwo arengeye n'abana bacu bakeneye menshi iyo uriko uragura imiduga utanyongwa utazi ukuntu inyongwa kugira abandi bashoferi baronka akazi bagereza abantu bavuga ati n'urya muntu iyo bireka kiberaho neza hanyuma kugira bigenda gute hari umuntu muzi iyo yarihaye amahoro mu buzima akarondera ivyo wenyene niyumvira umugore niyumvira abana hanyuma akabaho imyaka yose hariho muzi yabayeho mirere kubera yitwarika gusubira duwe gusatse ariko muraza abantu benshi kubera bitwatse ubuzima bw'abandi bavugangwa imiryango yabo ivuga ati kubera sokuru wacu munaka twagize ibi n'ibi kagira amateka mu muryango umuryango kazokwinogora imyaka myinshi umuntu yakundana cyane yavutse nka twebwe twateje imbere imiryango tuvukamo twateje imbere n'igihugu byo dushobora namwebwe muri ko batera imbere kubera iki twiyumviriye ubuzima burengeye
ubwiwacu gusa. Rero nimba ubona wewe mu mutwe wawe hasirikira ubuzima bwawe gusa, madame wawe adasirikiramwo, abana bawe badasirikiramwo, utiyumvira ukuntu bazokwiga neza, ukavyara abana ntibiyumvire ukuntu boja mw'ishure ryiza, ukuntu bagurira amakaye meza, ukavuga ngo Imana irababona, iterambere ntukorako, kuko uca ukora buhoro kubera wewe urikundana, uri umuntu mubi yiyumvira gusa imurabi inda yiwe gusa n'ivyo yambara, n'umwana wawe ntumwiyumvira, n'umugore wawe ntumwiyumvira, n'igihugu ntiwiyumvira, na quartier ntiwiyumvira, uca ukora ibintu bike, sivyo? Kandi vendof hariho umugani bavuga abarundi ngo inkubisi y'amazirantoke yitarukirizako ikayitaruzikirizako. Iyo muriko muranka gukorera abandi bantu, namwe ubukene buca bubaza, uca urondera ibintu vy'umuntu umwe, hageze muri retraite, ibintu vy'umuntu umwe mu myaka 5 bimaze, urumva urabura n'umuntu akwegera, n'est-ce pas? hari igihe ugeze no muri retraite nk'ubu warirondereye wewe nyene wikumirako ata rukundo wageze kuri famille, hari igihe na famille haba hariho umuntu basi nawe yari yararondeye mugabo hageze yuko wowe bagufasha ukazamba ati yaribayeko nawe nirigumeko ugasanga nawe oya nani ibintu vyinshi uronka. Nakubwiye nti ngira umugwi udatunga umwe uzi warurangiranwa adafise umugore n'abana n'abakozi benshi akoresha ntawe, n'est-ce pas? Hiraba Bill Gates raba nk'ibihumbi vy'abantu akoresha, raba Badangote, raba bo ngaha baziranotse, raba abagwi udatunga bose muzi ngaha bose mwumva badandaza ibintu mubona, abo bose badukurira muri ibi ba Siyoni bande bose batama tubona, raba abakozi bakoresha bafise amahoteli, abakozi benshi n'est-ce pas? cane cane Ntiyumva bagenda ko baragura uburenga. nta muntu n'umwe adatanga akazi, atiyumvira ko umugore we yonyonga imodoka, yoba mu nzu nziza, atera imbere. Rega ni kode Imana yadushizemwo, wiyumviriye gwawe gusa bironka, mugabo hari ikintu utazogera wifasha nawe Yego. kugira ugere ahantu ushaka gufata indege ata stress, uze gutembera ata stress, obligatoirement tu dois kwiyumvira ku bantu bagukikije, kugira niho uca ukora cane ukaronka inyungu nyinshi. Hari umugore udatunga n'umwe muzi, yatembera adafise umugore, adafise abana peut-être rero n'ibintu bishoboka, mugabo adafise abakozi benshi akoresha bamudepandako. Hariho muzi kubera iki abantu biyumvira ibintu vyabo gusa. Abasore bose barondera ntibigera baronka, abasore ntibigera baronka n'umunsi n'umwe kubera ntibikunda ko bagira pression muri bo gukora, ukorera umubiri umwe ntibikunda ko ukora nka jewe nkorera abantu 1000 jewe. Uri umusore ntuze unipime ngo mamere ngo nka PDG, jewe nkorera abantu 1000 Imana kandi icima inguvu. Rega nese Imana turemye, rega sije kwitahura, rega je ndiko ndakora Imana irashiramwo n'ibirungo mu nguvu nkoresha, kuko yanjeje abantu benshi kugira nkore. Nanjye nakweretse amasaha nkora n'ivyo nandika ni birebire cyane. nta musore Imana yohabwa ubushobozi wokura he bwo kwiyanga ngo bigira. None yobugira gutari umwe Gatomon nta mubosi ayase gutanga akazi yikunda avuga ati ngo nahava mpemba abakozi yokora nkabijya je nkora. Oya yo riko ndicara mpanga akazi k'abanjeneye 70, kaba comptable ya auta, kaba chef approvisionnement, kaba magazinier, ndaba amaraporo yabo. Urabona turi n'Imana yabigiye, gaca mvuga nti rero kumva ibintu Imana niyo bishoboza umuntu, niyo biha umuntu atabikeneye umusore canke individu atakazi yatanze ngo asangire n'abandi. Imana ishaka ko dusangira n'abandi kugira natwe duhe imigisha myinshi. Rero abantu banyamigendako hari imiryango badashaka kugira buguru. Urakoze arico nobona murakoze cyane. Ndumva byose wabivuze, ibyo batumvise nabyo bazovyumva muri televiziyo. Birabasha hariho n'abatarinda baca bumva ngo wavuze ibintu bingo usanga n'abandi murabahawe ngo babifise. Kandi ndakubwiye yuko umunsi wavyiyumviriye gusangira n'abandi, Imana izoce guha inguvu ugatanga usoma ibitabo utahora usoma kugira wagure, uko wagura abandi bakaronkako nikushira nawe akote umusesekara. Uravyumva? Uko rero wanka kuvyumvira ni kuyitarukiriza ko rero. Murakoze cyane. Turi mu kiganiro icyanzo cy'iterambere, twari kumwe na David Ntamakuriro, umuyobozi mukuru wa BMBC Group, ariko kandi uno musi ntiyaje nk'umuyobozi mukuru, aza nk'umutumire. Nije namutumiye yaje yitavye ubutumire bwanjye, ariko kandi teme ni nyinshi. Abantu mudakundana, abantu mutagira urukundo, abantu mudashaka ko abari impande zanyu soit famille canke abavoisin, ababanyi
canke aba bose duhura mw'ibarabara urashobora gukereya ikintu ukora ugaca usanga utunze umuryango munini utunze quartier nini utunze igihugu ndetse n'igisagara ca Bujumbura cose mu mihingo yose usanga ufisemwo abantu babiri batatu kandi uko abantu benshi bakudepandako ibimbiye ku kazi ukora niko utera imbere cane gose natwebwe tugabanije abakozi ca ndirako camana ko nasubiye inyuma nshize umuntu mw'ikonji camana ko ubutunzi bugabanutse fise uko ukoresha abakozi benshi niko utera imbere sivyo nuko abantu benshi rero ntibatahura ivyo bintu mutumire wacu ntibashobora gutahura ko mu majambo ashobora kubona umenga n'ibintu biremereye yavuze ibintu biremereye none kugira ngo ndabishike ko bigende gute uyu mutima w'urukundo je ndibaza umuntu atavukanye mu mutima w'urukundo n'abavyeyi bamuguha n'abavyeyi baguha akabigisha muri famiye yuko muzoza muriyumvira kuri bene wanyu ukuntu babagisha bakibatunga atega iwacu isabuni twarasangira nahize imiryango umuntu agura isabuni akagira gwiwe ni korogate ni gisokozo mwese agashira mu twiwe iyo miryango urumva biragoye gutera imbere uvamo kuko uca usanga umuravyo we personnel bwa bundi bihera hasi ubwo mu muryango ivyo kwikunda vyo kudatera imbere vyo muri c'est muri famille bakuroza abavyeyi ni direct babuze izo karite mwaziguhe ni direct reka tubare kubandanya murakoze cyane rero reka ahubwo tugere ku musozo sinzi ko mwaba mufise akajambo kanyuma mutekerera abakunzi bacu oya nibatahure yuko uri ngumyi nta bindi ndabiga ndabasubiriramo uri ngumyi utinya kwangaje umuntu agufasha ukagura business yawe utinya kurongora umugore ngo akugomera amazi agufashe kubaka business yawe ngo aguhomvya ntuzobigera utera imbere murakoze cyane tari mu kiganiro rero icanzo c'iterambere turabasezeye teme yari abantu badakundana abantu mutagira umutima w'urukundo mushobora gutera imbere yagerageje umutumire wacu gucagura teme yaguye cyane mwumvise ko basha abantu mudakurikirana ibiganiro bya BMBC Broadcasting n'ukuri murahomba cyane murahomba gose kuko inyigisho si kwa kundi babazana ngo ni muje muri sale ngo mutore ngo amakahane ngo mwandike mwige cyangwa ngo muje no murigiye murakurikirana impanuro tubashikiriza ndazi ko mwese mu gihugu cy'u Burundi tuzosanga twese twibeshejeho bivanye nuko twagiye turakurikirana impanuro duhabwa n'abadukurira canke impanuro duhabwa n'abimana yahaye izo mpano zo kuza barapartaja ikiri muri bo kugira ngo bene wacu abavyeyi bacu abana bacu turonke ukuntu dukurira mu ndero nziza indero ishobora kuduteza imbere igateza imbere n'igihugu cyacu rero ndabasezere twari mu kiganiro icanzo c'iterambere ndabahe ikaze mu biganiro by'ubutaha kuko tuzobandanya tubategurira ibiganiro byinshi cyane ndabasezeye bye bye bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012 BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafi burari igihumbi umve tubahonje BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usangamwe amazu amajana n'amajana aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahahe n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora BMBC Group ifise amatongo kwije ibisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50 BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu murashaka kubakisha amazu y'uburaro amahinguriro amahotel amashure ibitaro n'izindi egere BMBC Group ifise abaenjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.